Black Entertainer TV. Nta utazi ko umuririmbyi Kiriku akiri ari mu bihugu vya Buraya, ariko kandi akaba yarakoze ibiteramo nko mu Bufaransa aho n'ibindi bigiye gukurikira. Ariko nkaba ngira mvuge kino kintu, bino bintu abantu no kwita ko ari aba diaspora rimwe na rimwe baracafuza abastare canke abasani bacu, kuko ni ibintu bitumvikana. Kuko ugiye kuraba ibiteramo vyabaye kuri Dramati, ukaraba n'ivyabaye kuri Satbi, ugacuza ukabigereranya n'ibi vya Kiriku, uza gusanga ari même chose. Rero uza gusanga umengo harimwo n'ibintu no kwita ko ari nk'agasuzuguro, kuko uza gusanga umengo bateguye party bagatumira star ngo aze bakorane ico kintu, ariko noneho hari igihe uvuga ati je kubera ndi star ngiye hariya biza kugaragara neza, nza kuronka ishusho nziza, foto nziza nzerekana, ariko uko wari ubyiteze akaba atariko uza kubisanga. Je tugiye kubana mwa kino kiganiro, ni Taiside Winner nk'ibisanzwe, nayo channel yanyu ni Black Entertainer TV. Reka nongere ndaguhe ikaze wewe wahisemwo kudukurikirana kuri Black Entertainer TV. Ndakwibutse ko wokora subscribe, ugakora like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana gatanu kuri kagezi kaku. Nariko ndavuga ati umuririmbyi Kiriku yari hariya mu Bufaransa aho asanzwe afiseyo ibiteramo, ubona ko azozunguruka Kajarire n'ahandi hagiye hatandukanye. Amakuru ahari rero mu iki gisagara ca Lille, numva ko hasanzwe habayo abantu no kwita ko ari abana b'abanyeshuri. Rumva wenda nta buzi bo baba bifitiye, abari abanyeshuri ego wenda bafise ya mafaranga usanga bahabwa n'abavyeyi nkayo no kwita nk'imicoro. Ariko rero tugarutse hano hantu Kiriku, nimba mwarabonye agasare yakoreyemwo, kara gasare k'uburofa, nta stage kari gafise, ntabwo kari gapanze neza, ubona ko nyene vyari ibintu ubisa nk'ibigayitse. Rero ati ibimeze gute? Ugiye kuraba hano uraza gusanga neza na neza umuririmbyi Kiriku ahari nko kwigayisha. Sinibaza ko bino bintu management yawe iba yavyinjiyemo neza, bakamenya ati umusare wacu ageze kwa runo rwego, hari ibintu bimwe bimwe atabakwiye gukora. Ati gute rero? Why uzobona abastari benshi bagiye bakomakomeye ubona mu bihugu vyo hiyo buzuza bakuzuza? Kubera iki? Management ibizamwo, abagomba uwo muntu bakabizamwo, abagategura stage nini, igiteramo kigakorerwa promotion, bikaba bizwi iti aha hana hazuza umuririmbyi wa hana, promotion yakozwe. Mugabo wewe usanga promotion no gupostinga kuri page zawe ku ma platform yawe, nzoba ndahana nta promo biba vyahawe, nawe nyine ukabikora just in 1 week ubuca ugenda. Ivyo rero bituma umustar cyangwa uwo no kwita wese ko ari artist biza kuica brand yiwe. Ati gute? Kubera ko nimba hariya muri Lille nari nabonye mu Bufaransa barihishije ayo no kuvuga ko euro 40 ya hariya, iyo baza kururutsa bakagira nko kuri 20, hagaca habaho ibinyobwa byinshi abantu bazonwa, byari gutuma abantu baza. Nimba amahera menshi mwarondera, mugaca mwongereza ku giciro c'inzoga, mugabo abantu bakaza ari benshi ku bwinshi, kuko n'ifoto zari kugaragara kuri Kiriku, byari kuboneka ko hari abantu kandi ari benshi. Muguno munsi ifoto twarose urabona ko ari foto ziteye isoni ku mustare nka Kiriku. Umustare yatahukanye ubushimwe bugiye butandukanye, ufise ama award, warose ama modoka, mugabo ugiye hanze wisanga umengo uri hasi, uraciriritse, uri underground. Sinzi nimba wibuka bwa buntu bw'ubuteyatse abantu bakina mu masite, ugasanga wagiyeyo hari abantu 20, 30, 15 gutyo. Rero Kiriku no munsi ariko yisanga muri iyo situation. Kubera iki? Ibintu mukora ntabwo mwishyira mu gaciro. Wumva ngo ego aba diaspora barantunyimye ko mugantu banza kumakinga sure bagutumye ko muyihe sanse, bizoba bimeze gute? Mbega zoba ari stage canke ni sare? Ubundi bino bintu uza gusanga umengo ni nk'isare y'ishure, ugasanga nta stage ntaki n'ahantu hato pe.
rero ibintu bimaze kuba bimeze uko uza gusanga ata ahantu na hamwe biriko birabranding umustar nkaho umengo ni star uya, ahubwo bikwerekana ko uri umuntu usanzwe yuko nimba wabahaye show bakaryoherwa muza gutamba nabagukora ko bakwegereye bakubona nta security hari. Even umustar nyawe ubu utegerezwa kuba ufise staff security atamuntu ashobora guhukora ko vyihuse vyemewe nkuko twabonye vyabaye hari. Rero bino bintu ugiye kuraba uza kubigereranya na kera. Sinzi nimba mwibuka show ya mbere Dramati yakoze hariya nayo nyine kwari nkuko, ukibuka show Satubi yakoze nawe ne vyari nkuko. Uza gusanga atahantu na hamwe bitandukaniye. Rero uza gusanga abasani bariko bakoreshwa nabi, nico no kwita ko ari ubushobozi bw'amafaranga mu gihe batariko bararaba brand yabo. Ego twese turondera amafaranga mugabo banza urabe n'agaciro wewe ufise imbere yuko ibyo bintu vyemera, kuko nimba umuntu aje akagukoresha yitwaje ngo nuko afise amafaranga hajya sometime aba nagusunzuguye, kuko wewe niwe ubwa mbere you are talented, uzi ibyo ukora na stage mesh akomeye umaze kurira ko nk'abakiriku amaze kurira stage nyinshi mu gihugu mu Rwanda n'ahandi yagiye atandukanye. Mugabo bino bintu kugenda gukorera igiteramo ahandi mu gihugu nka biriya none ugaca usanga udu stage tuhari umengo ni twado stage to ku mashuri. Biriya bintu ntabwo ari sawa, vyerekana umustar nabi, kuko nimba bashaka gukora ibiteramo biri professional nuko baba bakwiye kurondera nimba ari stade canke ahandi hantu habigenewe, mugabo igiteramo kigakorerwa promotion ku buryo agenda avuga ati ndoja hanaha promotion irahari twarayikoze, bigatuma ugezeyo uvuga ati n'imiburi twihaye around 1 month yo gukora promotion, ukwezi kose yo gukora promotion kugira ngo abantu bazobimenye. Wewe ugakora promotion abahiriye bakagufasha nyene mukabikora ugashyira kuri platform zose. Bugi nyuma y'ukwezi ugiye hariya abantu bose bari tayari bavuga ati nukuza gususuruka hazoza umuririmbyi runaka bahana apana kwama mutumara amazi misi yose. Bino bintu ndabivuze mugabo sindabivuze ngo nuko nezerewe wapi. Bino bintu bisa birababaje cyane, kuko nta kuntu umustar ibaza udushimye tubiri imodokari Isanganiro Award hamwe na Superbat zose ukazitwara, noneho waja hanze ugasanga wibonekeza nkaho umengo uri underground. Ibi bintu aba diaspora bakora murakwiye kuraba abantu muhamagaza abastari banze mutunganye neza ibintu byanyu bimeze neza imbere yo gutuma ko abantu. Mbega ni ibintu jena kubera kuza gusanga sinzi ko mwaravye igiteramo The Ben yakoreye Dubai, usanga abantu ari benshi kubera iki bo babikorera promotion ugasanga ni ibintu biboneka do special ko hazoza umustar avuye hana. Mugabo mwebwe mujaho mukadiringa n'umuntu nyimba ari kuri phone canke hehe mugapanga umunsi w'igiteramo afishe mukazisohora on 1 week before. Ivyo rero n'amakosa, kubera ko nta kuntu usanga nk'umuntu ari star ugaca usohora ko afishe y'igiteramo izoba nko mu ndwiza ugaca bisohora uno munsi nta na promotion nta niki. None abo bantu ze wobakura abantu bose baba bari busy, nta numwe aza kukuraba. Baza kuraba ni babandi usanga ari amaji yawe bamwe begereye babantu bagufasha kurondera ivyo bintu, nta nabandi furose. Niho haza ishusho mbi bikaboneka nabi, bikaza kukwerekana yuko atakintu ushoboye kandi wari ufise byinshi wari kwerekana, bikaza ku brain bigatuma usubira hasi wibona utaruzi. Kuko uno munsi nimba abamenyesha makuru canka aba promoter bose bariko bandika ibintu yuko bitagenze neza, urumva naha kiriku araza akavuga ati kumbe bya bintu ntabwo ari sawa. Rero nibaza ko atanumwe byari byanezere canke byoryohera kubona ishusho nkino, mu gihe twari tuzi ko abakwiye no kuja hanze n'imiburiburi akaba yoronka n'abantu bashika n'igihumbi basi, mu ugasanga na abantu bashika na 200 baje mu giteramo cyawe, urumva ko arakamara amazi. Ya je rero twari kumwe
Nitaisi the winner, channel ni Black Entertainer TV. Kora subscribe, kole like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana tugire umuryango mugari. Thank you so much.